Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yibanda cane cane kuba biri kuvugwa gateka kazina muntu, biba biri kuvugwa muri politike, biba biri kuvugwa mu cibano, biba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse na bya bindi byose mwanyegejwe turabitohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko we kurikirana imboneshakure umunsi ku munsi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko tucijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire ku nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi y'ubusuma. Pierre Nkurikiye yerekanye umugabo yibye abantu 8,50,000 yiyitirira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 5 Ndamukiza umwaka wa 2023, Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yerekanye abantu babiri bagizwe n'umugabo umwe n'umugore umwe bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 28 Ntwarante umwaka wa 2023, bagirizwa kwiba abantu 8 amafaranga angana imiliyoni 50 z'amarundi akoresheje amayeri mu kwiyitirira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nk'uko byasiguwe na Pierre Nkurikiye ngo uwo mugabo yari afise karangamuntu ya mbere y'ukuri, hama aca agenda akoresha iyindi ya magendu, aho yaciye yiyita ko ari Ndayishimiye Evariste, hanyuma aca akoresha iyo nyine shasha mu kuguruza inomero ya telefoni muri Rumikash, ku buryo abo yaka amahera yabaha iyo nomero nyine yanditse ko ari Evariste Ndayishimiye, kugira ngo abamurungikiye amafaranga haca hiyandika ko izina ry'umukuru w'igihugu. Ikindi ngo nuko no mu yandi makuru yagenda arahanahanwa n'abandi aciye ku mbuga ngurukana bumenyi yita nyinicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kandi agashirako n'ifoto yiwe. Nkurikiye abandanya avuga ko abo yagenda araka amafaranga yaca ababwira ko ari amafaranga agiye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi, mbere kugira bemeze agaca bashiriramwo n'ijwi ry'umukenyezi ababwira ko ari mama Burundi, ariko iryo jwi yashiramwo ni ry'uwo mukenyezi yitwa Nizigiyimana Françoise bari kumwe kw'ifoto, bafatanye ico gikorwa, ari nawe nyine yamurondera abo yiba. Abantu 8 akaba ari bo bamaze kumenyekana ko yibye imiliyoni zishika 50. Nk'uko bibandanya bivugwa na Pierre Nkurikiye ngo gushika ubu abantu bamaze kuza kwitura inzego ziriko ziratohoza kuri ubwo busuma barenga 8, aho bamwagiriza ko yari amaze kubatwara amafaranga arenga imiliyoni 50. Nkurikiye avuga ko hari n'abo yemerera inzu akanazibereka ku mafoto, nk'uko umengo we nka Sebarundi arabafashije, n'abandi yereka impapuro z'amatongo z'inyiganano ziriko umukono n'izina ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twabibonye, zimwe mu mpapuro zari zanditse ko bigiriwe Igitega na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, n'umukono usa n'uw'umukuru w'igihugu ariko w'umwiganano, ariko akaba yaca abaca amafaranga inyuma yo kubacira umugani avuga ngo ushengera atampamba ugashenguruka atajambo. Nk'uko bibandanya bivugwa na Pierre Nkurikiye ngo abo bantu ubwo ubusuma babutanguye mu mwaka wa 2019, aho bakoresha iryo zina rya Evariste Ndayishimiye igihe yari umukuru w'umugambwe. Ikindi ngo nuko uwo mupfasoni yahoze ari muri rya shirahamwe ryadandaza imiti rimwe bita Alliance in Motion Global, aho ni nyuma yaho yaguma ahenda abaririmwo kwegeranya amafaranga ngo bashire umukuru w'igihugu kugira ngo abahe uruhusha rwo kongera kuryugurura. Nkurikiye avuga ko yaca abaha ya numero nyine yo kuri Rumikash yanditseko izina ry'umukuru w'igihugu.
Pierre Nkurikiye akaba asaba abo bose bibwe n'abo bantu babiri kwitura igipolisi kiriko kirakora amatohoza kugira ngo babone gutunganirizwa. Nkurikiye avuga ko uwo mugabo yarashurashuje n'umwana w'umwigeme. Nk'uko bibandanya bivugwa na Pierre Nkurikiye ngo uwo mugabo ntiyagarukirije ngaho gusa kuko yashurashuje n'umwana w'umwigeme yakora akazi ko mu nzu, inyuma yo kumuhenda ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ko amukeneye kugira ngo agende amwigishe. Mu nyuma uwo mugabo akaba yaciye amubwira ko ategerezwa kuza aramuriha amafaranga ibihumbi 10 uko ahembwe, akaba yari amaze kumuha ibihumbi 180. Amaze kuyamuha ngo yaciye amubwira ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamumutumye, aca amucana mu ihoteli aramurarana aho ngo yari amaze kumushurashuza inshuro zishika 5. Tuvuye ngaho kuri iyi nkuru twari turiko tubashikiriza, dusimbire ku nkuru nayo iri kuvugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi y'ubusuma buriko burakorwa n'abarongozi bakuru b'igihugu cacu c'u Burundi. Amatoni 6 y'ibiharage nari nshoye i Bujumbura amaze imyaka 2 afashwe. Kuva bumvise amakuru y'amatoni 25 y'umuceri umupfasoni w'umukuru w'igihugu aherutse kurungika muri Guinea Equatoriale, abarundi benshi barabandanya kurungika intahe z'ivyabashikiye. Ntibatahura ingene umurundi akuye ibifungurwa mu ntara y'Uburundi ahanwa kandi abijanye mu yindi ntara y'Uburundi nyine. Uyu munyagihugu yaranguye amatoni 6 y'ibiharage mu ntara ya Muyinga kugira aje kuyashora i Bujumbura. Ibiharage byiwe byafashwe n'imbonerakure imyaka 2 iraheze atabisubijwe. Yanditse ati: amahoro, natangajwe cyane no kumva ko igihugu c'u Burundi gishobora gushora ifungurwa hanze y'igihugu. Nsanzwe ntaba mu Burundi ku mvo z'umutekano wanje, ariko sinshaka kuvuga ku by'umutekano muri kano kanya, ariko birababaje. Hari muri 2021 maze kumva ko ibiharage byazimbye i Bujumbura, narungitse uduhera nkorera aho sanzwe nikinze, ndungikira umuntu kugira agure ibiharage ku mweru maze tuze tubishore i Bujumbura. Kuwa 23 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 imodoka yapakiye ibyo biharage amatoni 6 ibivana i Muyinga yerekeza i Bujumbura. Igeze muri komine Gasogwe ica irahagarikwa. Bamaze guperereza bakamenya ko ari ibyanje barabifashe. Kugeza uyu munsi bavuga ko haracakorwa amatohoza y'iyo byari bigiye. Ibyo byose byakozwe n'umukuru w'imbonerakure i Muyinga aho nsanzwe mvuka, ariko ntawe nibye ntawe nishe, sinasambanije umuntu arabye ibyo ubutegetsi bw'iki gihe buriko burakora. Nguma nibaza ingene hazogera igihe umunyagihugu agakora ico ashaka mu gihe kidakomeretsa mugenzi we. Jewe nzokwandika igitabo ku buzima bw'umurundi ku ntwaro ya CNDD-FDD. Mwirirwe amahoro. Abategetsi barakwiriye gusigura ingene ibifungurwa bitarekuriwe kuva mu ntara y'Uburundi bija mu yindi ntara y'Uburundi nyine. Ariko uwukura mu Burundi amatoni 25 y'ifungurwa zigenewe gufasha abakenewe akarekurirwa kuzijana mu mahanga. Ifoto yatanzwe n'ibiro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu wa Guinea Equatoriale aho yerekana umuceri yarungikiwe n'umupfasoni Angeline Ndayishimiye. Tuvuye ngaho amakuru yacu tuyasozerere kuri no nkuru iciye ku masonga aho umugabo n'umukenyezi bahagaritswe inyuma yo gufatwa bariko bararangura amabanga y'abubatse. Abo baba ku mutumba Teta wa komine Mbuye mu ntara ya Muramvya, bakaba bahagaritswe kuri uyu wa 4 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023 nyuma y'uko umugabo afatiwe mu nzu y'uwo mukenyezi mu ijoro yo kuri uyu wa 2 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023. Uwo mugabo asanzwe ari umwigisha, bivuga ko hari haciye igihe bamuhanura guheba ingeso yo kurenga ibigo kubera yari amaze gufatanwa n'uwo mukenyezi nyine, nawe akaba asanzwe ari mu barongoye uwo mutumba. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wapyondaho kugira ngo ko tushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi
ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, musabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishiye byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.